Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Imyidogo y'abasirikare baherutse kurungikwa mu gihugu ca Centrafrique baratabaza ko bagiye kwicwa n'inzara kubera ubusuma bw'ifungurwa bagenewe bwibwa n'ababarwara. Turaza kubigaruka ko mu ido nido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi bihambaye kandi bibabaje byerekana ko igisoda c'u Burundi kirimwo ikibazo gikomeye cyane, kandi bikaza byerekana ko abarwara igisoda c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Burundi bose batitwararika ineza y'umusoda, kuko umusoda afatwa nkaho atari umuntu. Muraza kubikurikira mu ido nido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba kandi byerekana ko ibiriko birabera mu gisirikare c'u Burundi biteye ubwoba. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane, aho abanyepolitike batandukanye bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazi ubukene abarundi barimwo muri no minsi, aho Frederic Bamvuginyumvira yatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazi ubukene abarundi barimo, kandi Frederic Bamvuginyumvira akavuga amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu c'u Burundi, aho yerekanye ko Perezida Evariste Ndayishimiye abona ibigega byuzuye iwe nk'uko yabivuze, akirengagiza ko mu bene gihugu inzara iriko irazura inzara. Ibyo avuga Frederic Bamvuginyumvira ndetse n'abanyepolitike batandukanye bakabifata ko nko kwishongora ku barundi, kandi bakabifatamwo nk'agasuzuguro gakomeye cyane. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu ido nido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bihambaye cyane birebana n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abarundi bato bato. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu nzego zitwara igihugu c'u Burundi, cyane mu bihangange bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, aho mu nama nshingamateka bateranye amajambo kubera amakosa akomeye cyane yakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bikaboneka neza ko bakingira ikibaba Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abashingamateka harimo nk'umushingamateka Gatorwasa bakaba babajije ibibazo bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye bijanye n'amafaranga avuga ko yakoresheje, aho ayo mafaranga yikubye inshuro zitanu ku mafaranga abakuru b'ibihugu bari basanzwe bakoresha ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arasahura itunga ry'igihugu. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe c'ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Imyidogo y'abasirikare baherutse kurungikwa mu gihugu ca Centrafrique baratabaza ko bagira bishwe n'inzara kubera ubusuma bw'ibifungurwa bagenewe buriko buribwa n'ababarwara. Abo basirikare bagize batayo y'icenda MINUSCA bagiye muri ico gihugu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatatu 2024. Abo basirikare bashikiriza ko mu gatondo umwe wese yandikiwe icayi, umukate, amagi abiri, ariko bagahabwa igi rimwe. Mu gufungura saa sita bafungura ibifungurwa by'intica ntikize bidashobora kubahaza, ubugari n'akanyama. Mu ijoro bafungurirwa umuceri, ibiharage by'intica ntikize, kuko babandanije babashikiriza bakavuga ko batarya ngo bahage. Ibyanwa bandikiwe ariko nabyo bakaba batakibironswa n'ababatwara.
saa sita umwe wese yandikiwe icanwa kimwe bita pome buri munsi, ariko aronka pome imwe mu kwezi, biteye ubwoba. Bandikiwe icanwa kimwe c'umucungwe buri munsi, ariko bahabwa imicungwe 2 ku kwezi. Abo basirikare biyamiriza ubwo busuma buriko bukorwa n'ubarongoye kandi akaba ari gukora ubusuma buteye ubwoba. Basaba komanda batayo wabo Colonel Ntakarutimana Protasi kuraba urutonde canke brodero y'ibyo bandikiwe, ashikire mu gikoni kuraba uko bifungurwa bagenewe binyuruzwa, kuko barishwe na kigoyi kandi bariko barahura n'ingorane zikomeye cane. Ibyo ni abasirikare abitangaje aho bari mu gihugu ca Centrafrica, bavuga ko rwose bibwa n'ababarongoye kandi bakavuga ko byose biriko birakorwa n'ubarongoye, kandi bakamenyesha igisirikare c'u Burundi harimwo umukuru yacu ariwe Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ko nibatagira ico bakora kugira ngo bagarukire kuri abasoda, byanze bikunze bashobora kwigumura bakanga akazi. Tuvuye kuri iyo nkuru irebana n'abasirikare bariko baratabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi na General Prime Niyongabo, amakuru yacu tabandanize ku banyepolitiki babandanya kugaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atarajwe ishinga n'ibibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi babona ko ubukene buri mu gihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye atigera abubona. Evariste Ndayishimiye ntazi ubukene abarundi barimwo. Frederic Bamvuginyumvira niwe bitangaje akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazi ubukene abarundi barimo. Urongore urunani kariya Arusha Frederic Bamvuginyumvira avuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adatahura neza ubukene abarundi barimwo. We yibaza ko yo amerewe neza, abarundi bose baba bamerewe neza. Ibi abishikirije inyuma yaho ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi Evariste Ndayishimiye amenyeresheje ko umwimbo mu gihugu wabaye mwiza ushimishije, mu gihe abarundi inzara iriko irazura inzara. Ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa mbere Rusama ku kibuga c'umupira w'amaguru Gatwaro, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko abarundi bose ubu bafise ibyo bakora, umwimbu wiyongereye cane mbere ushimishije, hamwe n'amahinguriro mato n'amanini yiyongereye. Kuri izo mvugo zose uwurongoye urunani Arusha Frederic Bamvuginyumvira aranegura izo mvugo, agira ati wotumbereza neza inyishu yoba umunyagihugu abaye mu gihugu c'u Burundi azi ingene abayeho, azi ku munsi ingene bimugora kurara afunguye, kugaburira abana ndetse n'ibindi. Iyo avuga ngo amahinguriro ameze neza arateye imbere, birateye ibwoba kuko amahinguriro menshi murazi ko ariko arugara imiryango. Irihinguriro ririkora ritagira umuyagankuba ririhe ko muri no minsi iyo umuyagankuba ucitse bahora bakoresha ibitoro, akaba atabitoro biriho, none uwo mwimbo wo mu mahinguriro mato n'amanini wova he? Evariste Ndayishimiye aritiranya ibintu kuko we iyo abonye ibintu byuzuye iwe ica yibaza ko abarundi bose bamerewe neza, kuko aheruka kuvuga ko iwe ibigega byuzuye bivuga ngo ntazi ibiciro uko bimeze mu masoko. Rero ibyo avuga nibihushane bibiri ku rubuga, ntazi ubukene abarundi barimwo kandi biraboneka ko ariko arashinyaguriza abarundi ku rugero rukomeye cane. Igihugu c'u Burundi kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba cane kuko hambavu y'ibibazo by'ibitoro, amafaranga y'agaciro, umuyagankuba, amazi, isukari hamwe n'ibinyobwa bya Bralirwa, ubu hiyongeye ko n'ibibazo biturutse kwihindagurika ry'ibihe ririko riratuma abanyagihugu bata izabo abandi bakahasiga ubuzima. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kuvuga ibitaroranye, aho avuga amajambo ateye ubwoba kandi ababaje, yerekana ko aba ariko arashinyaguriza abarundi mu mpande zose z'igihugu, aho benshi bemeza ko ibyo aba ariko aravuga biteye ubwoba kandi bibabaje, bitari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Urebye ingorane abarundi barimwo muri no minsi, aho benshi bavuga ko kuba mu gihugu c'u Burundi bimeze nko kuba mu kigandaro, akaba ari ibintu
bigaragara neza ko igihugu c'u Burundi kimaze kugera ku mfiro kandi akaba ari ibintu byerekana neza ko aho ibintu bigeze Perezida Evariste Ndayishimiye yari akwiye gutanga imihoho kuko gutwara igihugu c'u Burundi byaramaze kumuta kuw'amazi kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nta nico ariko arafasha igihugu c'u Burundi uretse kubandanya gushinyaguriza abanyagihugu batandukanye naho yavuze ko ibigega byiwe byuzuye amatoni y'ibifungurwa Perezida Ndayishimiye ahindutse perezida wa mbere azimbye mu kumufungurira mu gihugu c'u Burundi. Ibi ni ubwa mbere bibaye mu mateka y'igihugu. Itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha kuva muri Mukakaro 2023 gushika muri Ruheshi 2024 ryatekanije ko ingendo z'umukuru w'igihugu zizotwara imiliyoni 800 none amaze gukoresha muri yaridi urenga. Iryo tegeko nyine ryategekanije amafaranga yo gufungurira no kubeshaho umukuru w'igihugu angana imiliyoni 350 none amaze gukoresha muri yaridi 1,700,000 zirenga. Ni ukuvuga ko yakoresheje amafaranga arenga inshuro zitanu yari ateganijwe mu kumufungurira no kumubeshaho. Abashingamateka Gatorwa Asa na Pascal Gikeke babajije ingene byagenze kuko babibona nko kwikunda kurenza umunyagihugu atanga ikore akibagirwa. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yasiguye ko byatewe n'uko umukuru w'igihugu yakiriye abashitsi benshi batari bateguwe na cane bagenzi b'abakuru b'ibihugu. Pascal Gikeke agize aragerageza gusubira gusigura kubera atanyuzwe n'ibyavuzwe. Icyegera c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye amuzibya mbere anima ijambo umushingamateka wese yashaka kugira ico abajije kuri ico kibazo. Bibutse ko muri Kigarama 2023 Perezida Ndayishimiye yari yavuze ko adatahura abavuga ko ubuzima buzimbye mu gihe we amastoke yuzuye amatoni bifungurwa kandi yavuga ko ari byo yari irimira. None byagenze gute ngo ahinduke perezida wa mbere w'u Burundi azimbye mu bijanye no kumufungurira? Ibi rero byarateye uruhagarara mu nama nshingamateka kugeza naho byari bimaze kugera ku murindi ukomeye cane, ariko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahimukira igihugu ku rugero rukomeye cane kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arafasha abarundi bato bato. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atera akamo abagwizatunga baduka ari benshi mu kurangura no guhingura umwimbu wabaye umusesekara no mu Burundi kugira ngo ntiwononekare. Ni ijambo rijanye n'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi yashikirije abarundi. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko ashimishwa cyane n'umwimbo muri uyu mwaka w'uburimyi ndetse abaryoshe ndetse akaziza ko ibintu bigiye neza. Benshi bakavuga ko ibi bintu bitazigera byijana kubona umukuru w'igihugu yitonda agashinyaguriza abanyagihugu mu buryo bungana gutya. Benshi bakavuga ko rwose bigomba guhagarara babanje guhagarika ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Iruhande yo benshi no kuvuguruzanya hagati y'abategetsi ku ngorane z'ubukene bw'igitoro mu Burundi, bamwe mu bategetsi bashiramwo n'agasuzuguro ku banyagihugu, bigaragaza ko atanyisho umuntu yo kwitega vuba kuri iyo kena ry'igitoro ivuye ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Akaba ariyo mpamvu abarundi bose bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Mu kandi kanya kari buze na makuru ahambaye cyane turiko turabategurira ari kuvugwa mu mutekano, aho tuza kubashikiriza namwe nyine mukayakurikira kugira ngo mumenye ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Wowe c'ubusabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.